Mwese muriko murakurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Turi mu kiganiro Bibiliya ivuga iki? Uyu munsi tugeze ku gitabo Paulo yandikiye umukozi w'Imana Timoteyo. Mu bitabo 13 Paulo yanditse, ivyete yanditse, ikiniro ca nyuma yanditse. Rero ni igitabo nkoramutima cyane cyane kubera yacanditse ubwa nyuma, yacanditse ari mu ibohero, hari umwaka 66 ushira umwaka 67 Yesu amaze kuza, uwo niwo mwaka Paulo yapfiriyemwo. Umuntu ariko arasoma ibitabo bidonda kahise, arabona ahantu havuga ko Petero na Paulo bapfiriye Roma ku mwihamwa y'umwami Nero. Rero Paulo mu gupfa yapfiriye ari muri iryo bohero, hanyuma ivyo bitabo bidonda kahise bikavuga ko yapfuye bamuciye izosi ahogwa gushinga intahe Kristo. Rero uyu munsi reka turabe igitabo yandikiye Timoteyo, tumve ubutumwa burimwo. Uzinguriye igitabo ca Timoteyo kigizwe ca kabiri, kigizwe n'ibigabane 4. Igizwe n'ibigabane 4, hanyuma ijambo nyamukuru canke umutima Paulo afise mu mwanya wa nyuma ariko arasezera umwana wiwe w'imhemu Timoteyo, amubarira ingene akwiye kugira umwete no kugira ubwizigirwa mu gikorwa Imana yamuhamagariye. Iyo muhamagaro nizera ko natwebwe twese tuhamagariwe ivy'Imana yaduhaye gukora, ivy'Imana yaduhamagariye ngene dukwiye kwikorana umwete ubwizigirwa. Reka rero turabe mbega Paulo yari afise umwitwarire kuyuhe mu kwandika kino gitabo. Yamwandikiye kiri muri wa mugwi w'ibitabo vyitwa ibitabo vya pastoral, livre pastoral. Hanyuma rero nico gitabo cyanyuma ko nababwiye. Hanyuma Paulo afise umwitwarariko w'ingene Timoteyo yogira umwete, Timoteyo yo shira ubwoba, Timoteyo yoshikama mu gikorwa asigaranye cyo kurongora ishengero ry'Imana. Mugabo kandi Timoteyo Paulo afise umwitwarariko w'ingene ubutumwa bwiza bwoguma buvugwa neza hatari mu nyigisho z'ibinyoma canke inyigisho zizimiza. Hanyuma arafise umwitwarariko w'ingene ishengero ry'Imana yo bandanya rihagaze neza, yigishwamwo ubutumwa bwiza kugira ngo abizera babandanye baregwa neza hatarimwo uruvango rw'inyigisho zizimiza. Reka rero turabe idonido ibi bigabane 4. Ni igitabo byo kurutangura kugisoma biroroshe ko minota 30 wowe wagihejeje. Ni bigabane 4 bigufi kandi ivyiyumviro birahererekanya uri kuragisoma. Ni igitabo kiryoshe, ubona Paulo ariko arakivuga avugana amajambo nkoramutima ari mu kigumbagumba c'urukundo. Igabane ca mbere kirimo impanuro aho Paulo ahamagarira Timoteyo ngo ntutinye kunshingira intahe, gushingira intahe umwami Yesu, ntutinye gushingira intahe jewe Paulo imbohe yiwe. Hanyuma agacamo bare gituma adakwiye gutinya. Ariko reka mahenda babwira igituma Paulo yabarira Timoteyo ngo ntatinye. Timoteyo yarakiri muto. Timoteyo kandi yaragwaragurika. Kindi Timoteyo yari umuntu afite amasoni. Rero iyo vyatuba Paulo agerageza kumutera intege. Kindi gihe aramubwiye ati ntihagire uhugarira ubusore bwawe. Hanyuma kindi gihe aramubwira ati kubera ugwaragurika ntunywe gusa umutobe n'ibindi. Mugabo muri kano kanya reka turabe iri jambo amubarira ry'ukudatinya. Amubarira igituma adakwiye gutinya ubwa mbere, amwibutsa ukwizera kwiwe. Ati wewe ukwizera kuri muri wewe n'abavyeyi bawe narabakubonanye. Narabonye Lois mama wawe, narabonye Eunike nyokuru wawe ko abo bose barafise kwizera. Ati rero na wewe uko kwizera uhugumane. Kindi cakabira mubwira aramubarira ngene Imana yamuhamagaye. Ati uyu muhamagaro twahamagana ni umuhamagaro wera utavuye ku bikorwa vyacu. Umugabo wavuye ku Mana nyene kubw'ubuntu bwayo ngo ibihe bitarabaho. Hanyuma ikindi mubarira muri kigabane nyene ca mbere, ayo majambo ari ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'9. Ahandi amubarira mutera intego atakiyogira ubwoba, amubwira ati Imana ntiyaduhaye umutima wo gutinya, ngo mugaye yaduhaye umutima w'ubushobozi, umutima wo kwirinda, umutima wo kwizera. Hanyuma ikindi amubwira muri ayo majambo ni muri kigabane ca mbere, amubarira ati ndakwibutsa ufurura ingabire iri muri wewe Imana yashizwe muri wewe cagihe urambiyeho kw'ibiganza by'abakuru. Ayo si n'amajambo Paulo yakoresheje aremesha Timoteyo, umwana we mu buryo bw'impemu, aremesha Timoteyo kugira ngo akore ikora c'Imana adatinya.
yizigiye Imana. Aya majambo uyu munsi no yateza intege umuntu kumbura akiri muto, hanyuma akaba hariho amabanga yajejwe akwiye kwizigira Imana, ko ari Imana ihamagara n'abakiri bato. Ba Timoteyo bahamagaye bakiri bato, ba Yeremiya bahamagaye bakiri bato, ba Yosefu binjiye mu bikorwa bakiri bato, mugabo Imana irabaha gukorana ubwizigirwa, hanyuma barakora birashimwa. Rero iri jambo ryo gutera intege, iri jambo ry'uko umuntu adakwiye kugira ubwoba nk'uko ryabwiwe Timoteyo, niko turiko turaribwirwa n'uyu munsi. Hari ibintu byinshi bigenda bicana intege, mugabo turahamagariwe kugira umwete, turahamagariwe kudatinya. Iyi gabane rero ca mbere gisozera kuri aya amajambo yo gutera intege uyu mukozi w'Imana Timoteyo, kubera yarakiri muto, mugabo kandi niwe Paulo yarasigaranye igikorwa. Nkuko nababwiye, Paulo yari mwibohero, kandi ngo za kubibona mu gabane ca kane yaza yamaze kumenya ko ari mu gupfa. Reka tuje wigabane ca kabiri. Igabane ca kabiri, Paulo amaze kumutera intego atagira ubwoba, igabane ca kabiri atangura kumuha impanuro zo mu gikorwa. Impanuro ya mbere amuha ni impanuro itorohera abantu benshi, cyane cyane abarongozi. Igabane ca kabiri umurongo wa kabiri havuga ngo, kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona by'abantu benshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa, bazobishikiriza n'abandi. Yamuhaye impanuro yo gutegura abandi barongozi, atari uko Timoteyo yavuga ati Timoteyo ugira upfe none tegura abandi n'ingoga, oyaye, mugabo yaragombye kumwereka ko igikorwa c'Imana gikorwa n'abantu benshi. Na Paulo mu gikorwa ciwe yakoze yarazunguruzwe n'abarongozi benshi, ba Luka barabarongozi, ba Timoteyo barabarongozi, ba Tito barabarongozi. Rero nawe munyena mubarira ati igikorwa c'Imana ntuzokwibaza ngo uzokora wenyene. Ariko murongo wa kabiri, ca kabiri ca Timoteyo kabiri umurongo wa kabiri avuga ngo, ivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona vyinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa, bazobishikiriza n'abandi. Iyo mpanuro ni nkoramutima, iyo mpanuro irahambaye, kubera kenshi hariho abarongozi batinya gutegura abandi canke guha ibikorwa by'uburongozi abandi, hamwe bakagira ubwoba ngo bava vyonona, mugabo ubwo buba bwibone kubera nabo nyene si bo bishobora bonyene. Hanyuma canke ukahasanga umuntu agize ubwoba ko uwo ariko arategura, uwo agomba bishikiriza ashobora kubikora neza kumusumvya, ugasanga umuntu afise ubwoba ko umenga uburongoye canke ibikorwa ariko arakora hariho hava umusubirira. Mugabo burya umuntu wese mu ngabire Imana yamuhaye arakora, hanyuma n'uwundi agakora, kandi Imana iduhamagarira gukorera mu mugwi. Ikindi tubona muri aya majambo nuko ubwo bwoba bwo gutegura abarongozi, ahanini umuntu aba afise uruhagarara rwiwe, ntaba afise umwitwariko ahanini ibikorwa c'Imana, kubera igikorwa c'Imana nkuko nabivuze gikorwa n'abantu, gikorwa n'umugwi. Yesu ategura abigishwa 12, hanyuma abigishwa 12 nabo nyene babandanije bigwiza. Reka rero tubandanye turaba izindi mpanuro amuha muri kino gigabane ca kabiri. Aramuhamagarira ibintu byo kwihangana. Avuga ati igikorwa c'Imana duhamagariwe gisaba kwihanganira imibabaro. Haraho umuntu yokibaza ati umuntu ahamagaye gukorera Imana, ati kumbure nta bintu by'imibabaro birimwo, n'ibintu by'icubahiro n'ibindi. Mugabo hari nk'umubabaro, harimo guhamwa. Aya majambo arayagaruka ko no mu gigabane ca gatatu mu 12 avuga ati abantu bose bazokorera Imana, abantu bose bazokwizera bakora mu bwizigirwa ngo bazohamwa. Ibi rero Paulo ariko arabivuga nawe nyene yarahamwe. Igabane ca kane umurongo wa 16 aravuga ngene bamugwanije, aravuga ngene mwiburana rya mbere atanumwe yaje kumunganira, aravuga ati mugabo bantu barantaye bose Imana babarire. Arongera akavuga no ku muntu yitwa Alexandero yamugwanije cyane w'umucuzi, acavuga ngo yo muntu kandi impera yiwe Imana izomusubiriza mu nkoko ikibi yamukoreye. Aho rero Paulo ariko arerekana ko umubabaro abantu bakorera Imana ntibashobora kuyirengagiza, urabaho kandi agwahamagariwe kwihangana. Hanyuma muri gigabane ca kabiri nyene aravuga ko umukozi w'Imana akwiye kwiha Imana, no kuvuga akwiye kurondera imyanya yo kwinagura.
ibi bikorwa mu gusenga hamwe no gusoma bitabo hamwe no gusoma ijambo ry'Imana. Usomye mu gabane ca 4:13 Paulo ariko arabwira Timoteyo amubwira ati aha hantu mfungiwe hari imbeho uzonzanira impuzu z'imbeho mugagaca amubwira tuzonzanire n'ibitabo. Nuvuga ngo Paulo no ku munota wa nyuma no muri ico gihe yarafunzwe no muri ico gihe yabona ko ari mu gupfa yaguma abona ko akeneye gusoma kugira ngo abandanye akarisha ubwenge anagura umutima wiwe kugira ngo ivyo avuga ibintu bikwije ibintu bizima ibintu biri mu kuri. Ndatera intego umurongozi ari mu bikorwa kanaka ko ahamagare kuguma soma ko ahamagare kuguma senga kugira ngo aguma na kanovera kabariko baramwumviriza. Hanyuma mu gabane ca kabiri umurongo ariko arasozera aramubwira ko akwiye kwirinda ibihari mugabo ko wewe ko umukozi w'Imana akwiye kubandanya yigisha akwiye kubandanya hanura akwiye kubandanya agira ubugwaneza mu bikorwa vy'Imana. Rero igabane ca kabiri uri kuragisoma kirimwe impanuro ziryoshe umukurambere Paulo wa undi tuzi yabaye mu bitandukanye vy'uguhamwa ibihe byo gutanguza amashengero ubu arapfunzwe ariko aratanga amajambo nkora mutima y'ingene umukozi w'Imana umuntu w'Imana akwiye kwifata. Igabane ca gatatu kirimwo ivyimviro bibiri bikomeye kirimwo ivyimviro byinshi mugabo bibiri nivyo natoranije numva no basangiza muri uyu mwanya. Ikimviro ca mbere Paulo ariko arandika igabane ca gatatu atangura avuga ngo umenye ko mu minsi y'iherezo hazo ibihe bigoye ngo abantu bazoba bikunda abantu bazoba bakunda amahera abantu bazoba birarira batubaha abavyeyi n'ibindi. Aya majambo atwereka ko ibihe vy'iherezo ari bihe bitoroshe kandi ari byo bihe tugezemwo. Arabandanya akavuga ati ico gihe c'iherezo abantu bazonegura ivy'Imana. Hari gihe abantu batinya ijambo ry'Imana muga kino gihe abantu basigaye banegura ijambo ry'Imana ahubwo bakishiraho n'andi mategeko bakavuga ngo ibi nagateka ka muntu ibi nuguharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibindi. Mugabo iyo umuntu ahonyanze ijambo ry'Imana aho abaneguye ijambo ry'Imana kandi bivuze ngo nivyo bizoranga igihe c'iherezo. Rero Paulo arahamagarira abantu kwirinda cyane muri ico gihe c'iherezo kubera abantu ngo bazoba bikunda bakunda amahera. Muri kino gihe abantu barakunda amahera gose kujye buko bashobora no kwinjira mu bikorwa vy'ugira nabi mu bikorwa vy'ubwicanyi kugira ngo bace amahera. Ivyo bintu barababaje cyane ivyo bintu nakamara amazi. Hanyuma igabane ca gatatu ikindi cimiro ca kabiri gikomeye Paulo avuga nibijanye n'ijambo ry'Imana nibijanye n'ivyanditswe vyera. Ubisoma cyane cyane icyeti ca kabiri ca Timoteyo 3 kuva kuri 14 gushaka 17. Murongo wa 16 n'umurongo abantu benshi basomye abantu benshi bazi ni wa murongo uvuga ngo ivyanditswe vyera vyahometswe n'Imana kugira ngo biduhanure bidukosore bidutoze indero n'ibindi. Nagoma nsome ayo majambo yo mu ceti ca kabiri ca Timoteyo 3 mpere kuri 14 shize kuri 17. Namajambo atwereka agaciro k'ijambo ry'Imana. Ngene ijambo ry'Imana gikwije, ngene ijambo ry'Imana rimaze kugira ngo liturere, litugira abantu beza bashobora gukora igikorwa ciza cose. Ayo majambo avuga ngo ariko weho ugume mu vyo wize ukavyizezwa. Kuko uza bakwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge kuko ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ivyanditswe vyose byahometswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu kumuhana kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise imukwiye vyose ngo akore ibikorwa vyiza vyose. Amen. Aya majambo afunyapfunyijwe mu mirongo 4 n'amajambo akomeye cyane. Paulo ahamagarira Timoteyo ngo agume mu vyo yigishijwe. Uri kurankurikirana Imana iraguhamagarira kuguma mu vyo wigishijwe vy'ijambo ry'Imana. Mugabo nimba wigishijwe bitari vyo oyaye ivyo bivamo mugabo ivyo wigishijwe ubona ko ari kuri kw'ijambo ry'Imana ubigumemwo. Hanyuma avuga ngo kubera ngo uzi ko ivyanditswe ari ivyo bitomora neza ngene umuntu yakira gakiza biciye mu kwizera Yesu.
hanyuma ngo ijambo ry'Imana rero ivyanditswe vyera ngo biraduhanura bikawutoza indero bikaduhana kugira ngo tuba abantu bazima abantu bitegurire gukora igikorwa ciza cose. Aya majambo atwereka ko ijambo ry'Imana rifise intumbero yo kuduhingura hanyuma kugira ngo ducika abantu bafise ikimazi mu buzima bwa misi yose, abantu bakora ibikorwa vyiza bubasha Imana mugabo bakunze abantu. Igabane ca gatatu rero kiravuze ku vyanditswe vyera. Mu kinjana ca 16 ishengero harageze igihe rihororokegwa rizana imigigwa rizana ibindi vyiyumviro bidashimikiye ku ijambo ry'Imana. Hanyuma niho haciye haba inagurwa ico twita reforme, aho Imana ihagurutsa abagabo bitwa ba Martin Luther, abitwa ba Zwingli mu Swiss, abitwa ba Calvin mu Bufaransa, abo bose baje bagarukana ububasha bagarukana igitinyiro c'ivyanditswe vyera mu ishengero ry'Imana mu bizera. Na aya majambo rero turiko turasoma barayagarutseko bavuga ati vy'ukuri ibintu bijanye n'urutonde w'ingene umuntu akizwa n'ingene umuntu yifata n'ingene umuntu akwiye n'inyifato umuntu imubereye kugira ngo yubahe Imana iri mu ijambo ry'Imana. Nta bindi bintu umuntu yorondera yohiga mu mico mu kibano ngwaze avyongere ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririkwiye kandi ijambo ry'Imana ryonyene niryo rishobora gutumurikira umuntu akakira gakiza mugabo kandi umuntu akaba umuntu ahimbaye Imana. Igabane ca kane rero ca nyuma Paulo aravugamwe amajambo nkoramutima nkuko nayandi yari amajambo nkoramutima. Mbega igabane ca kane avugamo iki? Ubwa mbere ragaruka kuri za nyigisho z'ibinyoma ati ndakwinginze umenye ko mu misi iherezo abantu bazoba bakunda ibahimbara, hanyuma ngo abantu bazokwirundaniriza bigisha bahuje no kwifuza kwabo. Ati rero wewe wigisha ijambo ry'Imana wamugavye mugihe kwiye n'ikidakwiye. Ayo majambo niyo amuhamagarira avuga ati ariko weho wirinde muri vyose wihanganira imibabaro ukora igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza ushize igikorwa cibango ryawe. 4 umurongo wa 5. Hanyuma imirongo rero ihereza kuva kuri 6 kumanuka Paulo acavuga neza ijambo rigoye kuvuga mugabo ku muntu yubaha Imana, ku muntu yamaze gutahura neza intumbero y'ubuzima ryoroshe. Aramenyesha ko ari mu guhera ari mu gupfa. Reka dusome aya majambo yo kuri Timoteyo ca kabiri ca Timoteyo 4 umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi havuga ngo kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ishikanwa ry'ibinyobwa bisukwa ku gicaniro igihe cyo kwitahira kwanje kirashitse. Yavuze ngo igihe cyo gupfa kwiwe kirageze. Ni kuvuga iryo bohero yarimwo iryo hamwa yarimwo ry'umwami Nero yarabona neza ko Imana yaramuhishuriye neza ko ari hamwe ajyanyuma agira yipfire. Nico gituma ariko arandika amajambo nkoramutima, amajambo akomeye cyane, amajambo nyine yo gusezera kugira ngo asigiragi ryumvikana, asigiragi rikomeye cyane kugira ngo ivyizegwa bizigamwe kugira ngo ishengero ry'Imana ribandanye rigaburirwa neza. Ku murongo ukurikira mirongo ya 6 y'umunani y'icenda havuga ngo nagwanye intambara nziza narangije urugendo nazigamye kwizera ibisigaye mbikiwe igisibo cugoroka icumwami wacu mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi kandi sije jenyene nzogihabwa ariko kandi nabakunze kuzoseruka kwiwe bazogihabwa. Paulo avuga neza ashize amanga avuga ko yagwanye intambara nziza ko yazigamye kwizera kandi ko abikiwe igisibo. Naya majambo yo gusezera Paulo yabwiye Timoteyo amwereka ko mu bino rugendo hariho gutangura hariho gukora mugabo kandi hariho no gusozera hariho no gupfa. Rero ntamubwira ko agomba tahe nkaho umenga abasize mu mubabaro nkaho umenga abasize mu kaga mugabo abwira ati Imana igiye kumpa igisibo c'ugoroka ati namwebwe niyo mwakora mu bugororotsi namwebwe muzogihabwa.
nigitangaza amajambo nkaya n'amajambo y'ivyizigiro n'amajambo adasanzwe n'amajambo aryoshe kumva ku mukozi w'Imana aba yaratanguye ko mu bwizigirwa hama hakibandanya gushika naho hagera havuga ati ubu rero ngomba nitahire Imana yarampishuriye ko ngomba ntahe ko ngomba nifire none namwe musigarane igikorwa. Ngaya majambo rero Paulo yegeranije ashikiriza uyu mwana wiwe w'imhemu Timoteyo. Mbega aya majambo uno munsi yotwigisha iki? Aya majambo uno munsi yotwigisha ko umurongozi wese ikibanza arimwo atazocama mu bidashira. Mugabo na ba Paulo abantu bakoze batanguye ikorwa mu buryo bw'ubuhizi bukomeye cyane aho Yesu amwiyereka mu vyakozwe n'intumwa 9 akakira agakiza mu nyuma agatangura kurondera Imana no gushingira intahe Kristo hanyuma agatanguza amashengero menshi mu nyuma akavuga ubutumwa bwiza agategura abantu aha ageze ku iherezo ryo mu buzima bwa hano mw'isi asezera. Rero umuntu yo kwibuka ko muri ino twese turi ingenzi, muri ino twese tuko turarengana, muga ko umuntu akwiye korana umwete, akwiye korana ubwizigirwa ibikorwa Imana yamuhamagariye. Iyo ni impanuro ikomeye cyane ya mbere. Hanyuma yini impanuro numva novuga ni ijanye n'iki Paulo yavuze kabone ca 2 ku murongo wa 2 ahanura Timoteyo ngene umurongozi akwiye gutegura abandi barongozi. Iki ni kintu kigora abantu benshi no mu ntwaro haraho abantu bibagora ugasanga birabagoye kwizigiza abandi ibikorwa. Mugabo Imana yakiduhamagarira kugira ngo ikwa igende neza. Hanyuma nkuko nayivuze igabane ca 3 murongo 16 kiravuga icubahiro c'ivyanditswe. Kiravuga ko ivyanditswe vyikwije. Kiravuga ko ivyanditswe bituma umuntu agira indero. Bituma umuntu akora ikuwa ciza cose. Bituma umuntu agorokera Imana. Aha niho nagomba gusozerera kiganiro canje no munsi mbaza akabazo. Mbega vy'ukuri urizera neza ko ijambo ry'Imana gikwije atabindi bintu twovyongerako? Mbega urizera neza ko atakundi guhishura gushasha Imana ishobora kuzana kongera kuri ivyanditswe vyera? Intumwa Paulo ariko arandikira abigalatiya ababwira ati naho yo barijeyo Paulo ngarutse canke umumarayika amanutse ava mw'ijuru akaza akababwira ibindi bintu bishasha binyuranye n'ivyo nababwiye ngo uyo muntu arakavumwa. Nagomba uri kurankurikira umenye ko ijambo ry'Imana ririkwije. Ijambo ry'Imana ririkwije kandi n'Imana yaduhaye kugira ngo ritubere umuco, ritubere itara rimurikira ibirenge vyacu. Uyu munsi abantu barashobora kwirukira umuntu avuze ngo yarapfuye araje kuzimu ngo azanye yandi makuru mashasha. Nta yandi makuru mashasha ariho kubera isezerano rya kera ryanditswe n'abavugishwa n'Imana bavuga kuri Kristo. Isezerano rishasha ryavuze kuri Kristo kandi Kristo yaje arafa ku musaraba. Ibi vyete Paulo yanditse vyavuga ku ishengero ingene abizera bahamagare kugenda bubaha Imana, bahamagare guhagarara neza mu gakiza. Hanyuma vyashe Yohana bikatwereka ingene iherezo rizomera, ingene ubwami igihe ishasha n'ishasha rizoba bimeze. Amakuru yose ajanye n'umugambi w'agakiza yaramaze gutangwa mu ijambo ry'Imana. Rero nta muntu yoza n'amakuru ngo azanye amakuru mashasha. Na Paulo aravuga ko hari igihe yagiye mu ijuru rya gatatu ngo mugabo ivyo yabwiye ngo ntiyemererwa kubivuga. Ntiyemererwa kubivuga. Mugabo no munsi urashobora kubona abantu barazanye ibintu ngo baragiye mu irushanka baragizene ukamenga bagomba kuzana ubundi butumwa bushasha. Nagomba ndababwire ngo nta bundi butumwa bushasha buhari bwo kwizegwa atari ijambo ry'Imana. Aha rero singumvye kuvuga ko ingabire zo guhishurirwa, ingabire z'ubuvugishwa ko zikora ziri munsi ijambo ry'Imana. Kuko zikora kugira ngo ziremeshe abantu, biyani kwivuga kugira ngo zirura abantu, kugira ngo zikomeze abantu, mugabo zishingira inta ijambo ry'Imana. Kintu cyose kiza kidashinga inta ijambo ry'Imana, kintu cyose kiza umengana ikintu gishasha, oyaye ico kintu muzocirinde kubera kiba kigomba kuvuguruza ijambo ry'Imana. Rero reka dusoze kuri aya majambo mpamagarira umuntu wese reko arankurikira ko buno buzima bwacu duhamagariye kwizera Kristo, hanyuma
ab'Imana iko irazeza ibikorwa bakwiye kudatinya, bakwiye kuvyakira naho bakiri bato, mugabo kandi bakamenya ko bahamagariwe gutegura abandi barongozi kureba ko c'Imana gikorwe neza. Ariho kandi tumenye ko mu gihe c'iherezo tugezemwo hariho ibihe bigoye twamaze kubishikamwo, abantu bariko baranegura ivy'Imana, abantu bariko barishira hani mategeko, abantu bariko barazana ibintu mbere no mu ishengero nk'akaro gasanga bariko barinjiza inyifato umuntu atari yarigeze kwibaza ko yoshobora kwinjizwa mu ishengero, nk'akarorero gasanga ibintu byo kurongorana abantu bahuje ibitsina, ugasanga umuntu musi mu ishengero riko birinjira kandi ijambo ry'Imana bicira urubanza. Rero ijambo ry'Imana itubwiye ngo abantu mu gihe c'iherezo banezonegura ivy'Imana, mugabo reka tugaruke mu ijambo ry'Imana ridutoze indero ritwubake, hanyuma tumere nka Paulo avuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanje amahoro, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igisibo c'ugoroka, ic'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Mbega uyu munsi woshobora kuvuga nka Paulo udakekeranya kuri kuragwana intambara nziza, ko uzigamye ukwizera, kubikiwe igisibo? Ivyo bivuga umuntu yakese umwami n'umukiza, ivyo bivuga umuntu ariko aragendana n'Imana, ivyo bivuga umuntu ariko aragorokera Imana. Nuko rero dusozere kino gitabo, tusozere kino kiganiro ndababwira nti ivyete Paulo yanditse bigarukiye ngaha. Iki nico canyuma yanditse, kandi nababwiye ngo aje gucandika haheze amezi makeya yaciye ahwera, yaciye apfa bamuciye izosi nkuko abadondi vya kahise babivuga. Reka dusozere dusenga Imana, dushima Imana ngenare mwizigirwa yaduhaye ijambo ry'Imana rikwiye. Turagwaye icubahiro Mana Data wa twese turi mw'ijuru, tugushimiye ngo Imana dukunda. Ndagushimiye iki gitabo Paulo yandikiye Timoteyo canyuma, ni gitabo nkora mutima kitwereka ngenura Imana ihamagara, ngenura Imana izigama wahamagaye, kandi ngenura Imana ishoboza wahamagaye bakarangiza amahoro. Ndasengeye abantu bajeje ibikorwa bitandukanye, ubahe kwisha bugufi, ubahe no kwizigiza abandi ibikorwa, kugira ngo ikowa cawe Mana kibandanye kironka abarongozi bigwije, abarongozi bakubaha. Tugushimiye kandi no kwijambo ryawe Mana waduhaye rirakwiye, niryo riduhana. Ndasengeye umuntu ariko aragabagaba, umuntu ariko aranegura ijambo ry'Imana kugira ngo aryubahe, hanyuma ashobore kuba umuntu agororotse imbere yawe, yiteguye gukora ikuba ciza cose. Urakoze Mana, tugushimiye ijambo ryawe ryiza, tugushimiye kubw'iki gitabo. Sengera umuntu wese kugira ngo umuhe ukumvira. Urakoze. Ndasenze kugira ngo uzoduhe kurangiza neza nka Paulo, tuvuga ngo twagwaye intambara nziza, twazigamye kwizera, tubikiwe igitsibo. Urakoze ko ari igitsibo ubikiye abagororotsi bakwizeye. Urakoze, turagushimiye, tuguhaye icubahiro muri vyose, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.